Good News Films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche ubusimabukuwa icho wabubikiche iyubikichinesa uyiguhane nyungu iyubikicinabi uyiguhane nyungu ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka ivyo vyose ningaruka. Niyo mpamvu nakubwiye ko ndagukeneye ikintu nyene nashaka ko tuvugana. Jewe nayo maze iminsi ndakurondera, hari ikintu nari nifuje yuko tuvugana, niyo mpamvu nari nakubwiye ko ndagukeneye. Nta kibazo mbwira. Kingi, urabona ubuzima bwose uri kurabamo, iyi nkurikirane yose, ukuntu kuri eglise bagutenze, ukuntu baguteranije, burya ni integuro ya Sonia na Sammy. Wenda kwikundi Kandi ndagukunda Sonia urabizi. wakoze no kuza kuturaba. Urakoze gushima. Dushaka mu bagenzi banje bose mfise wowe wa mbere ndakwikundira cyane yakumpaye kunzigamira Sandaye. ego n'ukuri Nanjye urabizi. siningera bikubwiye Urabizi ko nanjye ndagukunda. Niyo haheze ingana kubona. Mba numva umenga nyene singuwe neza. niyo mfise n'ibanga mba numva ari ndemereye ntarari kubwiye Sonia bavuga ngo urakunda benshi bizere bake. Nanjye nkunda wewe. Nkunda wewe. Nanjye wewe afite ikintu kiri ku mutima kimbangamiye. Mba numva atawundi nokubwira. Yambaye wewe. Kweli. nza no kukubwira Ngira ngende divi. Bye, ngira ngende. Urazi ko n'umusari wanje. Uragira ngende. Simpave nceko kuri mwakoze kunyakira. Yesu abahetsagire hose naryohewe. Kuri mwakoze cyane Yesu abahumugisha. Naryohewe ukuntu mwanyakiriye. Nukuri naryohewe cyane. Bye rero. ai sinda naguherekeza no kuri nyaragase ugende kuri eglise Sammy na Sonia. Ushaka kumbwira yuko ujya mutego na Sammy yarabirimo Cyane rwose. yuko Sammy hamwe na Sonia aribo bankoreye umuti Bajya ko ari babiri. Aline sinshobora kwiyumvisha yuko Sammy na Sammy ariko ujya Imana ihora ihoze. Imana ihora ihoze. Icyakora ndagushimiye bakoze kubibimbwiye. Imana ikugire neza. Kingi wihangane cyane. Komeze gusenga. Imana izokugirira neza. Marisiriti. Ntabwo ushaka ko gatoya hari uko ushaka ko tuvugana. Tuvugana? Tuvugana iki? Papa ari urabizi yuko ukose pe ugeze igihe cyo gukura urakose. Ejo turaba tubonye abakazana, ejo turaba tubonye abakwe. Niyo mpamvu uri komeza kwigira nk'umwana w'umwadolesi. Ubu ntabwo ukuze bihagije. Niyo mpamvu uri komeza kunkoza isoni no kubera iki. Koko no mu bana bangana n'abawe. Nanjye mubaza. Mbwira kwine bitebye.
ahura ngereka mubaza uri mu myaka yo kuvuga no kuvuga ibintu bitaza ahantu biva iyo myaka ugeze mu gihe ntari mu niko kuki buri munsi urasakuza sakuriza iby'ukuri kwine bitebye nose jya mumbaza abaturanye bahanga bose ama rero rugira maze kumva ijyango umuntu ako ntagize icariye kanda ndahashike ujya maze kuhashika cyasanga uwaheze kuri ibyo bararagiye ariko abo nahasanze baranyeretse ibihejeje kuba nawe cisha kwa maso urabe iri bara ku bakristo twiteze mwakoze b'Imana mu Misiri imbere inyuma y'ibyo nk'ibyahereye aho naciye ndamusanga muhira uzi ingene nasanze ameze nagahumira buno nasanze bimaramare byamwishe Yesu Kristo uburyo bw'uko atarose n'ikintu na kimwe ambwira Yesu wanje itegereze nawe Yesu Kristo umwana wa Dawidi iyi ni video raba hari akavideo kerekana iryo bara ni hatari Yesu Sabasi Mungu wacu uyu mudayimoni yaguhereye hehe iyi shitani yaguhereye hehe ukuba ugafata ku ngufu undi mwana Sabasi ko nabonye wari wakiriye umwami Yesu w'umukiza iyi shitani yagufashe gute byakugendeye gute Yesu wa igaje handumiwe ibi bintu nakamara amazi nagahumira bunwa Sonia ibi bintu urabishingira intahe ibi bintu nivyo ibi ndiko ndabona koko nivyo Mama Pastor nanje ubwanje sinditura Sabasi twese twari tumuzi yuko ari umuntu akijejwe yego yaraje muhira ntibaza ngo aje kundamutsa usanzwe atangura kumbwira ngo dukundane nanje ndamwana maze kumwanira niho guca asimbirako arafata noneho sinumva aho nohera ngo mpereze mu kubivuga nanjye nakubajije ngo kwine wowe na kwine biti byanyu kwine bahehere ku bundi uri kumwe Burundi ngende kuvuga kwine w'Uburundi wiyujumbura ni gutajya kunterera urugo akajya kunterera abana banje ariko utekereza nk'iyo bahagira nk'abakitsi bahazi bazi yuko mukora nabo ngaho bakajya kumva umuntu yasaze agiye kwinjira mu nzu ngo nari baramfungiranye umwana ngo ibiki mu muhungu waje we nuko ngo muri amaplani yawe wabwize amaplani B n'ibiki byose wigize mapanzi ugeze kuri ntuza kangahe ko ndumva ni dukomeje no si dukomeje uko biraza bisanga hano nyenegera mu Burundi vuba ndashaka uwo tuzica uzabibona ayo makuru yakuye reka mubwire sibyo nukuvuga ngo sigaye mva hano mu rugo uriya mukobwa wavanye Burundi ntazi n'ukuntu yaje wimwishyiramo none ubwo utangira kwishyiramo ayo makuru y'ibinyoma ngana gutyo wayakuye hehe ntabwo ari ay'ibinyoma uriya kwine yagize gutaragenda ajya mu rugo ajya kuntera urugo ari kwinjira mu nzu nk'umwana w'umuhungu ngo ibiki mwabuje gusohoka ngo naje ngo Patrick ariye ibiki singose mugenzi inshuti nakubwiye nawe ko byagenze yarabibonye byose Yesu Sammy ibintu nabizi bigombe cyane mama pastor so novuga ngo nko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo urabikora nkihorera ugasubira nkihorera hari umunsi uzobigaragaza mu yandi majambo biboneka yuko Imana niyo yashatse kumugaragaza King Sabas kugira ngo ati Imana yerekane tumumenye uwo ari we no kuvuga ngo ndahashitse niyo nasanga iryo bara ryamaze kuba mugabo mu by'ukuri byari ibintu biteye ikigongo cyane kuko yari kwararira cyane amasabasi nawe ipantaro yamaze kwimanura munsi gusa mu by'ukuri ndavuga ngo niyumvira yuko sabasi uko nawe atari we byo usanga nibihe yo baraciyemo umugwanizi satani aramukoresha mugabo nko kwijambo ry'Imana yavuga ngo ufukafuka ibigarutanye vyiwe ufukafuka ivyaha vyiwe naharigwa mugabo ubivuga azoronka ikigongo izero no musiko yofukama agasaba imbabazi mukamubabarira uyo mugwanizi iyo ngeso je narinda muziko gusa nizere ko yihanye Imana yashobora kumubabarira Sabasi aturi ivyaha vyawe
umukozi umwe nkagufasha amasengesho. Nuko byagenze mu by'ukuri naravuganye na famille yabo aho ukuntu twobiyahura kugira ngo niba bava gutwara mu mpimba kuko arazi neza ko uca mu kiri bya 27. Mu by'ukuri umuntu ariko araraba aya mafoto akaraba n'aya mavideo naho umuntu atuja mu mpembe arabona ko ibintu ari byo ari ibintu bigaragara. Ariko umuhungu wanje komera wihangane nubwo byashitse nta kundi biba byamaze kuba, ariko kandi Imana yanga icaha niyanka umunyabyaha. Urugendo rw'agakiza ntigoroshe, bisaba kwitanga ukubaha Imana ugatinya icaha n'igisa naco kandi ugashishikara gusoma ijambo ry'Imana. Ku ijambo ry'Imana iryo tamburo ry'ubwenge. Kindi naco nokubwira ndakubwira yuko urugendo rugoye umuntu aragwa, ariko ico nkundira Imana iragusamisha ukuboko kw'iburyo ntiyemera ko umwana wayo agwa ngo agumirire hasi irongera ikamuhagurutsa. Nkore ibiba ndabona byamaze kuba, ariko kandi ndagenda kubwira yuko kuva hagicana ko aya mafoto n'aya mavideo urazi ko muri Australie bari badusavye umuntu w'umwizi gigoje gukora akazi, baciye basaba twaciye dutanga Sammy kubera Sammy niwe yabaye umwizi gigwa kuko urabona yuko ibintu byacirira. Rero aka kanya tuvugana n'uyu munota viza y'umwanya irasohoka muri ndagaga no muri Australie. Murakoze cyane pasi, Imana ibahezagire cyane, ibahezagire kandi cyane gose. Rero wihangane, ico jewe ngiye kugufasha nk'umwungeri wawe, nzogufata ukuboko kandi nzogusengera. Mu by'ukuri sinzogutererana ngo nuko uguye mu caha, ahubwo ngiye kugusengera cyane kugira Imana yongere iguhagurutse ubandanye gukura mu gakiza, ubandanye gukorera Imana. Komera mpore ndakwihanganishije risi ryoheretse humura, ibi nubwo bibaye ejo bizogenda neza. Ushishikare gusa kwirinda icaha n'igisa naco no gusoma ijambo ry'Imana. Ico gihe nico jambo ndagutekereye. Mana iguhe umugisha, nibaze yuko mwese mumubabarira kugira ngo ntibizogere kure. Ariko mama pastor reka mbwira iki kintu kingstabas ntugire ubwoba kugwa si bibi, ikibi ni kugwa nk'uvyuki. Rema mu mutima rero watura ibyaha byawe, Imana iri ku ntebe y'imbabazi zo kugirira neza. Yego Imana izokugirira neza, turabuteye intege. Ariko kandi kubw'intama nyinshi zitovunika umutima, twafashe ingingo yuko wowe urahagaze hano mu bikorwa byose, urahagaritswe urataramuwe, ariko mu ngoro y'Imana kaze buri munsi wumvise ugomba gusenga, wumvise ugomba kuza hano ku gicaniro uhamagara Imana, urahawe ikaze. Ariko mu mirimo y'Imana urabangiriye, urahagaritswe kubw'intama nyinshi zidasubira inyuma, kuko nibo kumva ingene bo kwama ariko barabona ibi bintu bakabandanya bakubona ku gicaniro uririmba uvuga ubutumwa. Oya, ahubwo se ko ari uko twebwe twagize n'Imana nanjye kumva sisebye imbere y'uriya mukozi ko atazi izina ryawe na mwaje ni Patrick uramuzi ntabwo arizi ntumubwe n'ubwo n'ubusazi urumva ko bigeze n'ahantu nikikwereka ko witwa Patrick no ku cyo umukozi wanjye atarizi atarizi nyine ko wihisha ukora ama business na nazi sibyo. None se we kucuriza kugira uriya tabi nimba guha makuru angana gutyo kutatamenya makuru y'izina ryawe arizi nawe usigaye umeze nk'umubozi umufata gutyo sanga kwine nyine sanga ariko reka nkubwire ndamanuka ibujumbura ariko nawe tuzicara wamanuka kandi umanuka na cya gikobwa cyawe mwirukana se kubera iki? Umva ngewe nijye ushinzwe abakozi baha mu rugo natava muri uru Rwanda ruvamo uri kubyumva neza. Urataramuwe gato wihangane, tuzokubwira ikindi kiringo aho uzosubira kugaruka mu mirimo y'Imana. Murakoze cyane mama pasteur, reka naje nkubitire hari umukristo ngiye gusengera gatoya. Yego ariko shishikare witeguye. Murakoze cyane, Imana ibahezagire mama pasteur, Imana ibahezagire cyane kandi murakoze cyane kunyizera. Murakoze cyane amasengesho. Beko wa gatatu tuzoja ku karago. Yego hari amasengesho y'akarago kandi tugomba no gutangaza hari amasengesho nk'imwe yari yaduhaye kwisonzesha, gusenga no kwisonzesha indwi yose. Murakoze cyane. Bego
Pastor nibaza ko twisoza na twebwe mu masaha ageze tugende mu biro ese cyo nshaka kutuvugana okay yesa bukometse akutiye nguvu urakuri hafi urazana ibintu by'abakozi none uri munsi y'abakozi nagende tujye kugushakira akazi rangiye muri akira muri ryabo nta soni nje nivyo mu kazi nahangayitse nagize urazunzana n'umunwa muremure kwine ntabwo umuzi umunwa muremure kwine ntabwo umuzi amagara nimero z'indero ugiye ko nicyo kintu usigaje kwine wa musanzi bujumbura se ariko wajyaye nakubwiye izo plan binda zifite zose nura munyamakuru wawe murajya ntaho ajya okay ubwo none urahita makuru ntaho ajya nkuko nawe wanze kunyereka business zawe sibyo ukorana na benshi n'abahe mwumva wabyaranye n'uyu ngumva uri kumwe n'uyu ngumva eba ni benshi nanjye ni nkuko utangengera umukozi nanjye simbyemera ndabyumva araguma hano ndasohokamo ndekura mvaho umuhanda urasohoka kubera isoni n'inuza n'ibyaha ugenda ukora hirya no hino si n'abana bahura gute kunanira kandi uri kubereka imico mibi ubundi imico y'umubyeyi ni nayo n'imico y'imana like sana ikifaza umva buretse Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Darugo? Preza? Hari ikintu nashaka kubaza. Mbaza nta ngorane. Urashaka kundangira ahantu hafi hano bari boate? Boate? Cyo kintu mpamuje ntakigeze ambwira n'ukuri. Nta nicyo nyigeze nyereka mwiyi nzu. Ntacyo nzi no ambeshe. Umva Kadogo, nashatse kuvuga ati club, night club, hafi harano ikura? Aya nukuri Imana. Jewe mabuje nshitse ngaha yanyeretse ibintu byose muga nta club yigeze anyereka. Nyimba yo bihari uramubaze mabuje nukuri Imana je ntayo yigeze anyereka. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Mungu wangu wewe wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Bamwe biringira amagari, abandi imiryango yabo, ariko jewe Mana ni wewe mpanza amaso, ariko jewe Mana ni wewe mpanza amaso, ariko jewe Mana ni wewe mpanza amaso. Mana dushimwe muri vyose kuko nta kiba utakizi. Umviriza, nashatse kuvuga ubutambiro canke ubunwero. None kutari wansigura yakireka. Bavuga ikirundi. Nk'ivyo wabikuba wabimbwiye kera mana akurangiye kera. Umviriza rero, hari ahantu nziyo mu buterere. Uze kumbwira tujaneyo. Hewe baracuruza urugombo, isongo byose. Niho vyibereye.
dogo nawe kubwiye kuva kandi nkeneye ibintu biri VIP. VIP. Na VIP nacyo ni igiki? Sorry nibeshe. uri Imana umenya ibiri mu bwihisho, uri Imana ubona n'ibiri mu bwigobeko, uri Imana umenya n'ikinyegejwe munsi y'igitandara cibuye. Ni wewe ufise ukuboko gukora aho umwana w'umuntu naho yosumburuka kutokora. Uri Imana ufise imbaraga, uri Imana ufise imbaraga, uri Imana ufise ubushobozi, uri Imana idaharirizwa ariko ivuze ngo ego nawe uhakana. Mu bihe nk'ibi ibiganza byanje shize hejuru kugira ngo abari bashobora kundamira mu izina rya Yesu. Amen. Karibu rero Yves. Murakoze. Amakuru y'imyaka. Ni ameza n'ukuri. Ariko sha uri mu rugo rugufashe neza. Yego prema. Uhagaze nka ahubwo mbona wambaye igazo. Birakomeye ngaho Burundi amamodere nyene mugwa muhindagura. Nta modere y'ikirago nayo. Nibihunda. Ahubwo nta kintu wazaniye. Itonde. Ahubwo wewe wazanye zandagara za Chris. Nadi mutumuzane. Utaziza naje. Oya sinaye kudisiba. Wagize neza. Ahubwo nyene nta kantu wazaniye. Kunorika gayiza. Ego sha. Nawe. Unzanire nyene ahubwo ngo amagazo nta magazo. Ahubwo umwe ibivuye hanze. Nambare nyene nje ku mwanya mpagarare nka Ntugire ikibazo. Ko wa wangu yice. Ntugire ikibazo. Ahubwo rero mama Chris mbabarire n'ukuri sindakubahutse. Urazi ko ndakuba kanyene cembanze ndakubaze. Hewe abantu muri hanze aba diaspora bazi kungene mugahara. Mva mko. Wino. Mko. Wize amashuri angahe? Nize muri yaga Mukama. Ubona akazi hano kagenda? Yego. Yego. Umviriza ndakubarire. Ariko mana nukuri wihangana. Burya mumva ngo turi burayi. Hajya dukora nk'umutima. Urashobora kumara indwi yose utaravye telefone. Wayugurura ukabona ziriko ziramanuka ukabura uwo wishura n'utishura. Urumva? Ugasanga umviriza none nk'ubu mbwira ingene mu gitondo nagiye ku kazi hamwe. Nkaza muhira nkamara amasaha 2 nkaca niruka handi. Urumva mwijoro nkagenda handi kugira ngo ndabe ko no sunika ubuzima. Natwebwe turi hanze. Ntugire ngo biroroshesha. Aho rero bari bashake bigumirire. Ahubwo nabagiye baze mwigumire mu gihugu. Mukora nk'imitima. Yewe twebwino turakora uravyuka ukaja kudandaza cyangwa ukaja kandi kazi uri no kwako kazi uranaturaba telefone
Yego nukuri ugataha ugafungura tukaryama n'amahoro menshi mu gihugu. Je simbona ikintu rero ariko baragira hanze mba ari uko. Iburayi umwanya n'amafaranga. Umviriza rero. Wewe taziniza kuri umukobwa azi ubwenge kandi akuze. Kandi umaze kubona byinshi bitari bike. Mama wawe nta kintu mwahora muganira kijanye nuko jewe noba nagiye kwa nyokoro mfise umwana. Wowe yari karabivuga akabiganira akabibwira nk'abantu b'inshuti cyangwa ukumva nyene nukuri ubwiza urazi yuko we dukundana urazi ko Krise nuko umengo muri murungano ndazi neza ko dukunda sibyo tabara umfashe none se iyo uraye utavuze amagambo wumva hari ikibazo ufite mu nda? Oya. Hari uburwayi bwo kuvuga se bujya bubaho? Oya. Kamubwira ikintu rero tukumvikana kandi ntabwo nzongera kugisubiramo n'undi munsi. Gerageza wirinde kandi uvuge amagambo ushobora kuzasubiramo igihe icyo ari cyo cyose, sibyo? Ibya Kenti nari umuntu ugeze ubibwira? Oya. Oya. Ntawe? Ntawe. Je naje kurondera umwana wanje nasize hano. Naravyaye umwana urumva nyokorome arahanka yuko uwo mwana mvyaye kundi mugabo ndamutwara iwe. Mu nyuma rero ndamutwara muhira iyo mvuka ndamuhereza umuvyeyi wanje. Burya rero tumaze kubandanya tujana na papa Chris tugenda hanze. Urabona imyaka ihamaze ni myinshi cyane. Naragarutse ejo bundi. Ubu nyene ubu narabuze finire wanje kandi azi ko finire wari umwumva. Yataye umwana. Nubwo ari karamwirondeza. Mukamero yabaye umusore none aramukeneye aramushaka. Kutamaramara. Ubu nyene yobona uwo mwana. Yo muramutsaga. Ewe, oya nukura abagore. Niho bavuga ati abagore bisema. Ibyo bintu bihera ndamuronda. Finire? Yego nukuri ndamushaka. Urakoroye. Urakoze. Bakuzana amazi gaye. Bakuzana amazi. Reka bakuzana amazi. Reka bakuzana amazi inkorora icihera. Nimumuzanire amazi. Inama rongeye kukugira nk'umuntu mukuru. Iki ngicyo uzi icyo ari cyo bakita ngo iki? Ingufuri. Ingufuri. Iyo umuntu ayifunze agata urufunguzo kwifungura birashoboka? Nawe rero kuri utwo tuntu twawe uri kumva uzibeshya gato ugira ikintu uvuga. Nzahita ngushyiraho ino ngufuri mfunge urufunguzo ndumire kugira ngo bayifungure nuko urufunguzo bazambaga mu nda bakarukuramo. Banzu yihumurizeho wumve. Wayumvise? Wayumvise? Okay, akira. Ifata unayibika kugira ngo ninyikenera nzayibone hafi ari uyifite. Urukumva neza? Gasubira mu murimo wawe. Giye vuba. Reka mubwire muko njye nta kintu mpfana n'agasuzuguro. Reka bakuzana amazi bica bihera.
ariko na jewe nyene yewe ariko na jewe nyene nje kutwengera nk'ahantu nk'ubu yonyumva mw'inzu yiwe niyo nkutsa ngaho ubuhirika yemwe oya mugabo nagira menekera imbere yiwe iyo mukama iyo oya reka nitiza agasoni ndaza kutwengera muhira birahera reka bakuzana amazi birahera biraza guhera namate mpora urahatswe reka bagiye kuzana icuyu nukuri hanyuma rero ikindi naco ahandi mu ntambara ya Kristo nawe nagize ndamubwira uwo mwana finire hewe aragazuka baramera bajya rero Kristo ntubona ijya nzobe iyo ahindutse chasa na ruje sha arasarana guha muntu ngo tutazi utigeze tubarira nanje ryari banga shitse mu nda yanje kugira ngo umunsi umwe nzoze kuraba umwana wanje hewe yararahiye umufashe ndakwinginze kubera umukuzine wiwe umufashe Chris atahure yuko ni umva guha mwana nshobora kumuronga Chris agaca ndera intambara yuko nashobora kubandanya ndamufasha cyane ndamurere aje mu bandi mama Chris nukuri Polisa Chris je numva no mutahura dini pari urabona arakuze n'umusore ariko arumva ibintu by'ubundi mwana nukuri ntibyoroshe ukuntu yoshobora kubyakira ariko ni ukumwegera nyene umuntu akabimubwira buke buke akabimwumvisha mugana ukuri sindakuremesheje ye jewe sinoja ngaho ngo ndagutera amashurwe ngo bizokorohera kuvyumvisha Chris ko Chris ni umwana w'umuhungu hajya abana b'abahungu bariyumvira cyane kandi kugera kure aho uri kuravuga abandi bana baza bava hirya no hino atarazi atamenye imbere y'igihe nukuri ntibyoroshe bisaba akanya yego kandi nyambuga isenga mperuka usenga mbona casenga yego ndasenga je no guhanura senga mugabo umengo ndota ku gisima umengo ndota ku rutare umwana naragerageje ngene nohindukiza hirya no hino ndasenga nicaye ndasenga mpagaze byase ko ndamuronga byase gahinda karanyishe cya polisi je ndavyumva nukuri ndakumva uraza kuvuga mama Chris reka je nzogerageza Chris tuze tuganire gerageze nyene ndabimwumvisha we ko wumva isenga ukomeze usenga uje ku mavi gose ego imana yarahinduye imana irakora ibikomeye yaba yakoze ibintu bitangaje ego kubasenga nawe ukomeze usenga Oui boss. Twagerageje kubirukako ariko badusize. Ariko twakoze amatohoza yimbitse cyane. Twamaze kumenya abadandaza drogue. Hari uwitwa Remy n'uwitwa Egide bafise umubosi akorera mu Rwanda. Reka ndaguhe David abikubwire neza. Yes boss. Ndakumva. Njye nakoze iperereza kandi byose byagenze neza cyane.
so namenye yuko mu boss bakorana ari barungikira amadog yitwa Patrick aba mu Rwanda akorera mu Rwanda no mu Burundi so ndakeka kuduhaye umwanya tukaza kubonana naza kuguha amakuru yose meza cyane okay nta kibazo muri amasaha tuza kuba tukugezeho kanze mbwire mugenzi wanjye sawa urakoze Mama Chris igikorwa wantumye naragerageje Adronis nico gituma je nakurondeye uri umwana ukerebutse cyane mpayo makuru amakuru ndayaguha nubwo atanezereje cyane Chris twaravuganye biboneka yuko afise igikomere kigoye komora ubwo rero mbona dukwiye kubyitwaramwo bukebuke kuko Adroni ufise mu maso hateye ubwoba muvyeyi Chris aracafise ishavu ryinshi cyane biboneka yuko ivyo wamubwiye vyamukomerekeje kubw'iyo mpamvu si ibintu byoroshe ni urugamba rukomeye cyane rero hari n'ico utaruzi yariko aranapanga gusubira muri Canada atabikubwiye ariko Noria mushiki wiwe yaramubujije waruzi ko Noria nawe agira azi urumva rero mi situation bisaba gukomera umutima sa Noria nawe agira azi cyane ariko nari vyari akaziri bagira baze kumpanga bose ari babiri hano nivyo ndimwo bimbaye Simabuguwa icho wabubikiche simabuguwa icho wabubikiche neza uyiguhane GNFILMS, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.